urabona nk'ubu ikibazo cy'ibitoro kiguma kikomera mirongo muhora muyibona ku ma station amabe yaguma duga icyifuzo canje nuko mu minsi iri imbere twoshobora ngaha mu Burundi kwikorera twebwe nyene uburyo ibikoresho byo kwiyunguruza twebwe twikoreye tukabigura make kandi bikaba ari byo ngaha iwacu. Nagize amahirwe uyu munsi yo kushobora kuganira no kuyaga n'umukuru w'igihugu hanyuma arashobora kumbaza ibibazo ndagerageza kumusigurira by'ijya modoka na bijya bintu mwabonye twaje kwerekana hano. Ijya moto twakoze ni moto igifise amapine 4 ariko imoteri yayo ifise ubushobozi bw'amasese 125 75 cc kuvuga ni moteri ikomeye ifise ibitesi bitanu. Moteri ni ya Saniri le reste ibindi byose ni twebwe twabikoze kuva hasi gushika hejuru. Rero kubera ko turanka uburyo bwo gukora ama moteri ngaha iwacu cyo gituma twitije ya moteri ya Saniri ikomeye cyane yemewe imoteri ishobora gutwara ibiro 300 hakajako n'uwitwara urumva yuko ishobora gutwara ibintu byinshi cyane. Rero iya moteri nta hamwe mu iki gihugu idashobora gushika. Bo hanyuma nko kuvyerekeye ijya kinga rijya kinga naryo ni kinga rikoreshwa umuyaga nkuba gusa. Rero ya kinga naryo bivanye ni moteri washizemo ushaka gusha mu moteri nini bivanye rero wewe na commande wagize ndakubaza nti ushaka kuzogenda ruguru cyangwa ushaka kuzokorera ngahe Bujumbura gusa ukaja tumenya moteri tugushiriramwe. Urugero rw'imoteri puissance y'imoteri waguze niyo idetermine n'amafaranga uzogura iryo kinga. Kushaka imoteri ifise puissance nini niko uri hamenshi. Rero biravana na wewe naho ushaka kurigendesha iryo kinga nkagushiramwe imoteri ishobora gukora icyo ushaka cyose. Turayaga ukambwira ati nshaka ikinga rimeze uku rishobora kugenda aha gushikaha byose birakunda. Ego bivana rero n'umufuko wawe icyo ushaka uragishikako. Ni kuvuga la puissance ya moteur niyo idetermine la vitesse na nivyo ushobora kwiremeka ivyo ushobora kwikorera ari nk'ibiro by'abantu ari nk'abantu ushobora gutwara nka 2 canke 3 urumva bivana rero niyo moteri washizemwo. Ego nka kujya urabona imoteri ya yivoitire nka TI ni moteri ya Saniri plutôt ya Saniri nyene canke imoteri ya Fuso nibingana no kugenda nibingana no kwikorera ibintu nibingana. Bijya turabikora ni fabrication mécanique bijya zija mwabonye na makinga twagwa n'umuyaga nkuba velo électrique ni ya moto yoyo mwabonye ni moto ifise amapine 4 mugabo ifise moteur ya essence ariko nuko ifise n'ubundi bushobozi bwo gushobora gusubira inyuma butandukanye n'ubwandi mamoto asanzwe gakubita reverse. Ego hanyuma hariho n'akamodoka mwabonye twazanye twerekanye kajya kamodoka rero koko gafise imoteri zibiri gashobora kugendesha igitoro gisanzwe essence canke kakagendeshwa umuyaga nkuba electric. Donc ni nakamodoka gashobora kudufasha kwiyunguruza tutenze koresha igitoro hanyuma n'igihe bateri ishobora kuba igize intege nkeya urashobora kuca ukoresha essence usanzwe ufise urugendo ntiruhagarare canke ntucerego ku kazi. Ego ndagerageza kugira n'ubushakashatsi hirya no hino no kuri kaminuza turagerageje gucukumbura kugira ngo tugire ibyo tumenya. Rero ikintu kimwe gusa twebwe twifuza ubumenyi twakoresheje jewe ndabufata ko ari ubumenyi bwo hasi nubwo mwebwe mwavuze ko ari ubumenyi buri hejuru ariko ku rugero rwo wanje ndabufata ko ari ubumenyi bwo hasi bugikeneye gukarishwa. Twebwe rero ikintu dusaba abarongozi b'igihugu na cyane cyane umukuru w'igihugu nuko yo dufasha kugira ngo ubumenyi dufise tubwungure ko ubundi dushobore kugenda kwiga hanze mu ma entreprise akomeye akora imiduga akora ibintu bijanye na bijya twakoze kugira ngo tugire ubumenyi burengeye ubwo dufise byo tubashisha kugira ngo dushobore gukora neza bijya bintu mwabonye twakoze. Ikindi naco tugiye kwiga ubwo bumenyi hanze tuzomenya na bijya vyuma mwabonye bijya bintu bikozwemo tumenye bijya vyuma bikozwe muki mu buhe butare
bigenda gute komsa tugarutse ino turashobora guca dusanga bwa butare tunabufise ngaha tugashobora rero kubukoresha kugira ngo dushobore kwikorera bijya byuma no kubihinguramwo ibyo bikoresho izo modoka ayo makinga ayo mamoto ugasanga rero igihugu kirashobora gutera imbere cyane gusumba igihe twogenda kuza turabigurira ibyuma tubigurira hanze kandi nkumbure ngaha hariho ubutare bishobora gukorwamo ubwo bumenyero bwo kumenya ngo icyuma gikoze muri ubu butare iki cyuma gikoze muri butare ikima cyokora iki nubwo twobanza kugenda kwiga hanyuma rero tugashobora gukoresha ubutunzi bw'igihugu dufise hano mu buryo bwo kwiteza imbere igihugu no kwiteza imbere twebwe ubwacu n'imiryango yacu mwisi imbere nifuza ko umurundi wese ashobora kwiyunguruza bitamugoye hanyuma nkifuza yuko muri uko guteza imbere uburyo bwo kwiyunguruza n'igihugu kiratorera koyokwe tugashobora gutanga amakori tugashobora gutuma mbere n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongera ego twebwe ibiro aho dukorera ibiro ni kuri Avenue de la Amitié ngahe Bujumbura inimero 10 ni en face ya building ABC ni impande ya radio Isanganiro aho niho dufise biro ariko ibi bikoresho turafise garage tanke atelier tubikoreramwo tukorera mu Ngagara quartier y'indwi ahantu kuri Eglise Anglicane Eglise Baptiste Libre muri rya rupangu niho dufise atelier dukoreramwo ibikoresho abifuza rero kutuvugisha abifuza kugira amakomande niho bodusanga nkuko umukuru w'igihugu yabivuze kare mu ijambo yadushikirije umutahe wa mbere ntwebwe nyene abajene benshi ntaco bariko barakora biyumvira yuko badafise uburyo bwo kubikora ariko uburyo buriho ubwa mbere kuba dufise amagara hanyuma tukaba dushobora kwiyumvira tutabaye ibimuga vyo mu mutwe ngo tube ibidebire kandi dufise ubwenge ushobora kwiyumvira ugapanga ikintu kagikora uwo n'umutahe wa mbere ikintu dusabwa gusa nuko twemera tugakora amaboko mu muzu hari abajene benshi bifuza kuronka mugabo batarushe batavunitse ugasanga umubwiye ati mfasha iki ngo biraruhisha ngo biragoye ivyo vyumviro nivyo bikwiye kutuvamwo tukumva yuko ataco tushobora kuronka tutavunitse tutarushe rero nkuko basokuru babivuze ngo ushaka umubira abirakuya ni muri ubwo buryo rero ntera kamo abajene mbere n'abantu bakuze kugira ngo twumve yuko nitwakora nituzobura ibidutunga nizobitunga imiryango yacu tuzobura n'ibishobora guteza imbere igihugu cacu ni akamo kugira ngo dukore amaboko mu muzu nkuko umukuru w'igihugu yabivuze dukore umwe wese arashobora kwiyumvira ikintu hanyuma apartisho ciyumviro ciwe agashobora kukivyaza umusaruro.